Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu vy'ubumwe bwa Afrika aje kwakira Dr Jean Kaseya asanzwe arongoye ikigo Africa CDC ni ikigo kiraba ibijanye no gukinga no gukurikirana indwara z'ibiza muri Afrika. Yaraje rero gutanga icegeranyo c'ubuhinga kubiriko birakogwa mu gukinga ikiza ca Ebola muziko kimaze kwibonekeza mu bihugu bibiri muri Afrika. Yaraje rero no gusaba intumbero nyenicubahiro nk'urongoye umuryango w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, amusaba ingingo zofatwa kugira ngo ibihugu vyose vya Afrika bifata ingingo zibereye mu gukinga ico kiza. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yashimye cane ivyo bikorwa biko birarangurwa, akaba nawe yiyemeje ko agiye gufata iya mbere mu gutuma ko inama izohuza abakuru b'ibihugu ba Afrika kugira ngo bafate ingingo zibereye mu gukingira ubuzima bw'abenegihugu ba Afrika, mu kuvuga mu guterera canke no gufata izindi ngingo zotuma ico kiza kitabandanya kirandagata muri Afrika. Nyenicubahiro yashikirije rero yuko kurwanya ico kiza ca Ebola ari urugamba rwa bose kandi ko atanumwe yosigara inyuma, agasaba rero yuko n'abenegihugu bo mu Burundi kandi abo muri Afrika bofata nabo nyene ingingo ku bwabo zukuza barakaraba kugira ngo ntibanduzanye canke kugira ngo babandanye bakinga kugira ngo ico kiza nticinjire gihave gisinzikaza ubuzima bwabo.